Husband. Sheri gute? Kutasha no masaha. Sinakumenyereye muhira no masaha y'akazi. Gute? Hari kibazo nyabaki? Sheri. Urazi ko ndakuzi guhera ku mutwe kugera ku mano. Rero ntumishe n'ikintu na kimwe. Uragwaye? Meze neza. Ariko je ndakubona ko utameze neza nubwo nkakumbwira. Hari iki? Wewe. Uko ukunda gwatira ibintu aho bitari, Ndakwati meze neza ni neza. Izi sobanuro keze zisumbaho ni nyabaki. Cyangwa ukeneye kumera nkabo bibaze ko bankambuye. Ariko nibaze ko atamukozo zose akora nkanje. They told me about nonsense. Ariko je ni bankanga. Nibagukanga? Nibagukambuye? Husband, ushaka kuvuga iki? Urazi ko je n'umugore wawe ikibazo cawe ari icanje. Kumbure wombarire kibazo kiriko kirakumena umutwe. Sinuburi cyo gufashamwo. Ivyo rero bindekere nibikuraba. Sawa. Je nagiye kuryama. Muraza kundonda ugiye ko ntahari. Sawa. Husband, uno musi ni ugenda ku kazi? Singenda. Kubera ki utagenda ku kazi? Sheri, umenye ko umuryango uteze amaboko wewe. None urumva utagiye ku kazi bica bigenda gute? Washaka bigende gute? Wife, washaka bigende gute? Nakore singenda kandi sinzosubira full stop. None utagenda. Ha. Husband, kubera ikintu utazi. Sheri, ibibazo nibihezo no kwiyayura umutwe. Ahubwo ari kumbwira ikibazo ufise kugira ngo twicare hasi tugitorere umuti. Nanone abarundi barayamaze umutwe imwe ntiwigira inama. Akiyano mahera. Waza kondesha twiririba. Sawa. Sheri. Bounce away music. Enos the lazy. Ninakumbuka pindi bado nipo bachelor. Nilikuwa nikesi yale maisha ya kisela. Turashaka kugenda rero. Bushasha, je nk'umugenzi wawe. Ndabona hari ibintu ntagiye kukwemerera. Nk'ubu n'umunsi ugira gatanu udatunda ku majob. None ushaka bofra zobeho gute? Muhungu, hajya ku kazi twese twarakwemerera ko uri umukozi mwiza kandi cyane, ariko natangara ukuntu wafashe ingingo utarinze kwibaza kabiri. Ushaka bofra zobeho gute? Ariko turekane n'ivyo reka basi tuvyihoze. Urabona uyu n'umugenzi wanje ni professeur, ni umuhinga ajejwe guhanura abafise ibibazo by'ihungabana nk'ivyo vyawe professeur. Bo shaka unyitwe Professor Kwami. Mister, uyu mugenzi wawe yarambariye ibibazo byawe byose. Burya urazi ikintu bitwa akazi ni ikintu gikomeye cyane. Ukeneye gutahukirwa neza akazi. Urareka akazi niho uzomenya ko kuronka akazi arakazi. Oya, mwenda yabwije nkweneje uhanuza. Agenda umwana w'imibarabara ye nakintu nakimwe kiriya yaconkanga. Nijye urumva mayibobo yivuguza mu ijambo. Je bisi ibintu mu mutwe by'ibibomboka bituma tuzobana tubaha 28 kuri 28. Itabi n'ubuhuni nta kintu na kimwe bizokumarira kiretse kugutakariza ubwizigirwa. Professor, me twawe dukuze rero icyo bituma navyumwomenya. Rero dukinda byo tubwiye cyangwa nawo musigare ngaye muhasangaye.
Namahoro bo. Ego namahoro. Namahoro no muhira na mutama namahoro nawe nyene. Kuguma umwibazisha umenga umuherukana kera kandi nzi ko mwamana. Dore bo ivyo bikuri kuravuga. Ivyo nani ukomere ndikora nabitahura nibiki. Icyo udatahura ngaho ni giki? Mwebwe muri abagenzi babi. Kuvaho umugabo wanje atanguye kugendana namwe yaciye ahinduka. Agira ingeso zitatahuritse. Ubwo wenda kubaze kwanje. Abo baranewe kwicara n'umugabo wawe kugira umenye ingorane aho ziri. Nivyo sumba kwama ubonye umuntu mwibarabara rose wiketse umutuka. Kandi ukikoso yizogira ingorane. Wari kumubwira iki kambonye acaragenda? Cyane ariko ndamubaza impamvu wahebye akazi. Kandi wararondera nawe gukanga abagenzi muhera. Aujourd'hui aussi. Oya wife. Agenda giye nzagaruka mu ijoro bwije. Amayandi yagushiriye hajya ku meza gusuma. Bazawusuya ku mugoroba. My husband, ubu usigaye uva ngaha mu gatondo ukagaruka mu ijoro. Ikintu kintuma nibaza aho kazi usigaye ukora ubu nakaye. Konzi akakera wagahagaritse habaye iki? Twana yani baza kongeza nyanda gushiriye ku meza. Ni misi gumuma mahera no. Ubira kuba hamwe mukene kugumana izose. Ukera gusuka nyinga nyose gatoya izose nugira. Shira nabyo gise byose hasi. Fast tapu. Urusha wenda uvuga ndi n'umugore wawe. Ni umugore wanje nakazi bihurira uciye myanga zanye ndamenya. Amaraso. Amaraso? Akaniko kazi yakubwira ngo uko nakora. Genda umwana sindakura. Chifu. Allah. 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 Okay, enough.